Ndabaramukije bakunzi ba Holy Canaan TV muri kumwe na Pasteur Landry Bukuru ndubatse kandi ndakijijwe ndashima Yesu ngiriwe bakujye gusangira nami ijambo ry'Imana umutwe w'ijambo Imana yase ku mutima ashaka dusangira uvuga ngo itandukaniro riri hagati y'umusezi hamwe n'umusenzi. Itandukaniro riri hagati y'umusezi hamwe n'umusenzi. Umusezi murumva mu ijambo gusega. Rero mu ngoro y'Imana hari abantu usanga amasengesho yabo ahagaze ku gusaba gusa. Misi yose akamara Imana mpa impaviza Mana, impurugo Mana, impumugore Mana, impa amafaranga Mana. Mugo ugasanga nta munsi numwe bigira bafata umwanya wo gushima Imana. Misi yose nimpa Mana mpa. Abo rero niya kategori navuga ngo abo n'abasezi. N'abantu amasengesho yabo yubakiye kugusaba. N'abantu amasengesho yabo yubakiye ku vy'Imana ibaha. N'abantu iyo Imana ihagaritse kubaha baca bahagarika no kuyikurikira. N'abantu usanga umwanya wose ari Mana mvugishwako, Mana mpijambo, Mana mpa, ariko ugasanga mu buzima bwabo ntibigira bafata akanya ko gushima Imana. Ngomba babwire yuko abantu nk'abo kenshi baratsitara Imana itabishuye, baratsitara iyo ivyo bariko barasaba Imana batabihawe ku mwanya bashakirako. Abo rero mu ijambo ry'Imana turababona ngaha mu gitabo ca Yohana igice ca 6 ku murongo wa 25 haravuga ngo bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati mwigisha wa jino ryari. Yesu arabishura ati nukuri ndababwire ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Irigugu ry'abantu bakurikira Yesu barabasezi. Ico bikenerera kuri Yesu yari mitsima, yari mikate. Nkuko abakristo benshi uyu munsi turabona baza mu ngoro y'Imana, turabona baja ku karago, turabona baja mu vyumba vy'amahombi, mugabo ugasanga ikibajanyeyo ni mitsima, ni profesi, ni miracle, ni visa, ni migisha. Urumva ugasanga nivyo vyonyene bibatuma baja gusenga. Abo rero nabantu bitabasezi. Yesu rero kubera azi imitima yacu aba bantu yaramenye ikintu kibagenza. Arababwira ati mwebwe nubwo vyitwa ko muko murankurikira ntimwankurikiye kuko mwabonye ibimenyetso, ahubwo nuko mwariye imikate mugahaga. Kuko haruguru yaho Yesu yaraje kubagaburira imikate barajya barahaga bacaguma bamurondera. Ubu rero abakristo benshi nubwo tubona barondera Imana ntibarondera Imana ahubwo barondera mu kiganza h'Imana. Abasezi rero ntibarondera mu nyonga h'Imana, barondera mu kiganza c'Imana. Bameze nk'abana mu rugo baguma barindiriye ko papa atahana agasashe karimwo ibisuguti. Hari abana iyo bahaye yamba umuvyeyi bamuha yamba barinze kuraba ko yabazaniye ikintu. N'abakristo benshi rero nuko bifata. Barondera Imana kuko bafise ivyo bayikeneyeko. Barondera Imana kuko bafise ivyo bashaka kuyisaba. Ariko rero hari indi kategori y'abantu bita abasenzi. Bobo rero ntibarondera Imana kubera ivyibaha, barondera Imana kuko bayikeneye ko imigenderanire. Uci usoma muri Yohana nyene igice ca 6 murongo wa 66 wa muce w'abantu barondera imikate bamaze kugenda hacavuga ngo kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma ntibaba bakijana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishura ati tuje kwandega mugenzi ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Petero rero ni ikigereranyo c'abasenzi. Nubwo atakintu Yesu yariko aramuha gifadika, Petero yabwiye Yesu ati sindakuva inyuma kuko jewe sinakurondeye kubera imikate, sinakugiye inyuma kubera ivyo utanga, nakugiye inyuma kubera nkeneye imigenderanire nawe. Umusenzi rero afise uwo mutima nk'uwa Petero, arondera Yesu kubera akeneye imigenderanire, ntarondera Yesu kubera akeneye imigisha. Rero ndi ngaha ngoma ndakubaza uri kurankurikira, ni iki kwigutera gusenga? Ni iki gituma ufata amafungo? Ni iki gituma wirirwa mu karago? Ni iki gituma uja mu vyumba vy'amahombi? Mbega ujayo kubera ukeneye imigenderanire n'Imana
canke ujayo kubera ukeneye imigisha? Mbega usenga kugira ngo Imana iguhe, wisonzesha kugira ngo Imana iguhe, canke wisonzesha kugira ngo wiyegereze Imana? Rero imvo idutera gusenga ni determina ko turabasenzi canke ko turabasezi. Haleluya. Abasenzi rero naba baba barondera Imana kubera imigenderanire bafitaniye. Naba baba bavuga nka Petero ngo twukuvaho tukajahe ko ari ufise amajambo y'ubuzima. Mugabo abasezi iyo baronse ico bari bakeneye ku Mana baca bigira. Akandi karero muri Bibiliya nobereka k'abasezi n'abanyamibembe 10 Yesu yakijije. Batarakira ingwara baravuze iginduro bavuga ati Yesu dukize, Yesu dukize. Wamengo n'abasenzi. Kumbe bari bafise ikintu baviza, bari bafise ikintu bakeneye. Yesu amaze kubakiza imibembe yabo, baciye bagenda, umwe wenyene niwe yagarutse aramushima. Ikizokwereka rero abasezi iyo baronse ico bari bakeneye kuri Yesu, baba bavyaranyabo. Ntuswa kubona mu ngoro y'Imana, niba abakristo iyo bamaze guhabwa igitangaza, urababaza ati mbe kutakiza gusenga, gwe kashangwa akazi ngo karangora, ngo nta mwanya ndonka wo gusenga, ngo kwera ngo akazi karamfatira. Akibagira yuko atararonka ka kazi ntiyasiba gusenga, ntiyasiba muri veye, ntiyasiba mu ngoro y'Imana. Mugabo kuva haronkeye akazi ntakiza mu ngoro y'Imana. Nuvuga ngo ico yarakeneye kari akazi, rero ko amaze kukaronka ntagikeneye Imana. Iyo niyo attitude rero y'abasezi. Ico bakeneye ku Mana bamaze kugihabwa ntibaba bakikeneye kandi. Urabarondera ukabatelefona uti mbeko tutakibabona dimanche, ngo yashanga urumva ngo akazi, ngo urumva ngo umugabo aramfatira. Mene majambo kuva nyene wishuwe, kuva uronse vya bindi warukeneye ku Mana, ubu munsi nta mwanya ugifise wo gusenga. Mugabo ribagira yuko iyo Mana nyene yabiguhaye irashobora no kubikwaka. Rero ntituba abasezi, ntituba abantu turondera Imana kubera imikati, ntituba abantu turondera Imana kubera ivyo tuyikeneyeko, turondera Imana kubera ariyo mpamvu yo kubaho kwacu. Haleluya. Rero kwari kubabwira yuko Imana ikeneye abasenzi ntikeneye abasezi. Ikindi kintu kizokwereka rero umusenzi nuko iyo asenga asengera abandi. Mugabo umusezi iyo asenze asenga yisengera. Umusezi iyo ariko arasenga asenga yisabira. Nukuvuga ngo amasengesho yiwagarukira gusa kuri we no kubimwerekeye. Mugabo umusenzi wewe ariko arasenga asengera abandi. Akarero keza ni Yesu Kristo muri Yohana 10:20. Yesu yavuze ngo sinsabira abagusa, ariko nsabira nabo bazonyizera kubw'amajambo yabo. Murabona ko umuherezi mukuru ari we Yesu. Iyo ariko arasenga ntasabira twebwe gusa, asabira n'abazizera kubw'amajambo dushikiriza. Iyo niyo caracteristique yerekana umusenzi. Umusenzi asengera abandi. Umusenzi kenshi imbere araniyibagira ugasanga ariko ashira imbere abandi. Umusenzi w'ukuri kenshi aribagira kwisengera agasengera abandi. Ariko umusezi igihe cyose ni manampa. Rero ndangije ndakubaza ngo mbega uri umusenzi canke uri umusezi? Hamwe Imana yohagarika kuguha vya bindi guha, wobandanya uyikunda? Hamwe Imana itokwishura rya sengesho ryawe, wobandanya uyikunda? Nimba wocu utitaruka yiva ku kwera itaguhaye imikate, uri muri rwa rwego rw'abasezi. Ariko nimba woyigumako naho yokwima ivyo wayisabye, uri muri rwa rwego rw'abasenzi. Rero ndakwifuje kuba umusenzi apana umusezi. Reka dusenge. Uraho Mana yacu turagushimiye cyane ku jambo duhaye. Ngo jambo ryawe rifise ububasha bwo guhana, gukosora no gutoza indero nziza mu kugororoka. Kenshi turaza tukakubesha ngo tuko turakurondera, ngo tuko turasenga. Kumbe tuko dushira imbere inyungu zacu. Ariko ijambo ryawe riratuje ko riradukosoye ritubwira ngo tuba abasenzi apana abasezi. Tukurondera atari ko turondera ibintu duha, muga tukurondere kuko dukeneye kugira ni imigenderanire nawe. Nubwo bya bindi dusengera utobiduha, twumve ko tubana tugukeneye. Nubwo wo twishura tukaronka umugisha, tukaronka akazi, tukaronka abana, tugume twumva yuko ari wowe mpamvu yo kubaho kwacu. Niwe wavuze ngo uri umuzabibu natwe tukaba amashami. Ngo nkuko ishami itari ku giti ryuma, ngo niko natwebwe tutabibasha tutagufise. Mwami
nubwo wotwishura aya masengesho yacu, nubwo woduhezagira, twame turi nka rya shami riri ku muzabibu, tukunambeho, tukugumeko, nubwo bya bindi dukeneye wobitwima, naho nyine twumve ko tugukeneye, kuko icyo dufana si ibyo uduha, icyo dufana mwami ni imigenderanire. Tugukeneye dufise cyangwa tudafise, tugukeneye twishuwe cyangwa tutishuwe, tugukeneye turi mu bibazo cyangwa turi mu mugisha. Mwami, ntihagire ibihe na bimwe bizodutandukanya nawe, turagukeneye. Kandi amasengesho yacu mwami areke kuba egocentrique, dushoboze kugira ngo amasengesho yacu ashobore kwagura umuzingi, twibuke n'abandi bene data, twibuke gusengera n'abandi mwami. Ubu buzima bwo kuguma twisengera dusengera n'ibyacu gusa buhagarare, ariko dutangure no kubona abandi, twumve ko twobasengera, twumve ko twosengera abarongozi, twumve ko twosengera ababanyi. Uzobukoze Yesu, duhe umutima w'abasenzi, hama dukuremo umutima wo kwikunda w'abasezi. Ni mu izina rya Yesu ndabisenze, amen. Ndashimira rero washoboye kunkurikira, ndizera ko ijambo ryagufashije, hama ndakwifuriza ko woba umusenzi apana umusezi. Imana ibagiriye neza. Ndashimiye rero abakunzi ba Holy Canaan TV, uhoraho abagiriye neza. Murakoze.